Kingdom Life Community kw'isi yose. Kaze mu muryango wagutse w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community KLC mu mfunyafunyo. Turiko turasuzuma inyubako zimwe kandi twongera tuzishira ahabona. Reka turabire hamwe mu ncamake urugendo rw'ishengero. Mu ntango Imana iritoraniriza abashumba bayo, ikitoraniriza abakozi bayo, hanyuma ikabaha iyerekwa canke ubugombe bwayo. Nuko ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iryampwemu yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Matayo 2:8-19. Umukozi w'Imana aranezerewe iyerekwa, arabona atakibazo ubugombe Imana imuhamagariyemo. Muri Matayo 13:25 havuga ngo abantu basinziriye haza umwansi wiwe abiba ugwamfu mu buro hagati, arigira hagati y'umukozi w'Imana n'ubugombe. Umwansi yaje kubakaho umusozi, n'umusozi w'amahera, n'umusozi w'ivyago, n'umusozi w'imivumo, n'umusozi w'ububi bwose bukabije. Ubu umukozi w'Imana ntagishobora kubona ubugombe bw'Imana, atangwe kubona umusozi w'ibibazo, atangwe kubona ingorane zimuhanze, kuko umugwanizi yaje kumwubakira umusozi umusumba, kandi yamwubakiye umusozi umukozi adashobora kurengana wabone ikiri inyuma. Umusozi w'umugwanizi uratanguye kongorera umubwiriza butumwa, umwibagiza umuhamagaro wiwe. Ubu umuvuga butumwa ntagishoboye kumva ubugombe bw'Imana. Ubu umuvuga butumwa atangwe kubona ingorane zimuzengutse, atangwe kubona ubukene, atangwe kubona ibibazo bimuzengutse. Uyo mugwanizi aramubwiye ati muri Matayo 4:19 ati vyo vyose ndabiguha niwamfukamira kansenga. Umuvuga butumwa aremeranije n'umugwanizi. Iyerekwa rirahagaze, umwijima n'uruhendo birinjiye mw'ishengero. Umuvuga butumwa, umushumba w'Imana ntagishoboye kubona iyerekwa kubw'umusozi umugwanizi yamwubakiye. Ishengero ritanguye kwigisha ivyo ribwirijwe na wa musozi w'umugwanizi. Ubukene buraje mw'isi, none ishengero ritanguye kwigisha ubutumwa bw'umugisha n'ubutunzi. Ishengero ntirigishoboye kubona ivyanditswe n'umugambi w'ubwami bw'Imana, ritangwe kwigwanaho ngo rirabe yuko ryoshobora kurengera ubwo bukene. Indwara ziyongeye mw'isi, none ishengero ritangwe kwigwanaho n'ubutumwa bw'ibitangaza no kubohoka. Ubu ntirikigira kw'ijambo ry'Imana, ariko rigira kubiza. Ingorane ziriyongeye mw'isi, ishengero ritanguye kwigwanaho n'ubutumwa n'ubuhanuzi bw'ibibazo n'ingorane. Akubwira ngo ibibazo byawe bigiye kurangira, ingwane zigiye kurangira, kugira barabe ko abantu botenyenya mu mitima bakagira ivyizigiro, barabe ko barabaho na kabiri. Igiteye nico gihinduka iyerekwa. Intambara ziriyongeye mw'isi, ishengero ritangwe naryo kwigwanaho n'ubutumwa n'ubuhanuzi bwo kugwanya canke bwo gutabagwa abansi. Umwijima urakobeje. Muri Matayo 15:14 nimubareke n'impumyi zijana izindi, ariko impumyi yojana iyindi mpumyi, zompi zogwa mu cobo. Amasinzi y'abapasitori n'abavugishwa bazengutse imyaka myinshi uwo musozi w'umugwanizi, musozi w'ibigeragezo n'amasengesho, kugira barabe ko bowuvanaho. Muri Yakobo 4:3 avuga ngo murasaba ntimuhabwa, kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Uno musi hariho ihiganwa ryo gusengera uyu musozi. Abamwe bahaguruka nk'abavugishwa n'Imana kwemerera abantu yuko bagiye kubona inyishu, abandi bahagurukanwe n'ubushobozi n'inkomezi zo kwemera abantu ko basengera indwara, basengera ubukene, basengera amagorwa. Bose bari kubagerageza kuraba yuko uyu musozi w'ingorane woshobora kunyiganga ukavaho. Ariko ukuri nuko naho basenga uyu musozi hakugabanuka utera wiyongera. Bamaze gukoresha ibikorane vyinshi vy'amasengesho yo kwakira ibitanga
n'ibitangaza no kubohoka, bamaze kuvuga ubuhanuzi bwinshi bwo bomora imizi y'ibibazo. Bamwe byarabahitanye basubira inyuma. Ikibabaje, ntibarabona ko ibibazo ku isi hakugabanuka bitera bigwira. Habwirijwe gukogwa iki? Biciye mu buhishuzi bw'ivyanditswe, CS iriko iramanura mu majuru inzira no gutumbereza ishengero, nk'uko tubibona mu gusubira mu vyagezwe kabiri ku murongo wa 2 turashika kuri 3. Havuga ngo iki? Uhoraho arambarira ati, igihe mumaze muzenguka iyi misozi kirahagije, nimukevye mugende mwerekeje iburaruko. CS ihagurukanwe inkomezi kudugana ishengero rya Kristo rimaze imyaka myinshi rizenguka umusozi w'umugambi udashika kandi udashitsa ikintu na kimwe mu Mana. CS iriko ihagurutsa uwundi musozi w'ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko n'ubushobozi. Nimurabe, kugira ngo dushobore kurengera umusozi umugwanizi yubatse hagati y'ubugome bw'Imana n'umushumba wayo, uyo musozi ntidushobora kuwukura naho twosenga, naho twovugishwa, naho twoba bavugishwa n'Imana ba chef apotre ku isi. Ariko ikintu gikomeye nuko dushobora kuduza natwe umusozi, ari byo cyese rikiragira, kuko igihe cyose tuduze ku musozi, ubwo nyene ca dutangwa kurengera umusozi w'umugwanizi, tukabona ubugombe Imana yaduhamagariye. Uko tuduga kurondera ubugombe bw'Imana, niko n'umusozi umwansi yubatse utera uba mutoyi imbere yacu. Uko tuduga kurondera Imana, niko ingorane ziba ntoyi. Uko tuduga kurondera ubugombe bw'Imana, niko ibibazo, ubukene, ingwara, nuko byose bishiza kuba bitoyi. Ivyari bininiya, ivyo twamara umwanya muremure dusengera, ivyo twamara umwanya muremure twereka Imana, umugwanizi twabwira Imana yuko atubangamiye, ubu atangura kuba mutoyi. Nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona, mu Migani 8:17. Niko Imana ihamagarira abantu kugira ngo bikunde baduge umusozi wundi. Kubw'umuhamagaro wa Chelsea, uno munsi ishengero ryose rya Kristo ku isi riri mu ihinduka ridasanzwe, ririko rirava inyuma y'ubutumwa n'amahishurirwa n'amayerekwa n'ubuhanuzi bituruka mu bigumbagumba vy'abantu. Ishengero ririko ryinjira mu mugambi w'ifura w'ubwami bw'Imana, nk'uko tubibona muri Luka 4:43. Avuga ngo, maze arababwira ati, nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. CS ahagurukanwe n'impwemu yo kwitwararika ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, nk'umusozi usubije iyerekwa ishengero, nk'uko tubibona muri Matayo 6:3. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongegwa. Mbega woba ufise inyota yo kurondera Imana ubudahumeka? Mbega woba wifuza kwitwararika ubwami bw'Imana? Mbega woba wifuza kugira uruhara rwo kuzana ubwami bw'Imana mu mutima wawe ukiri ku isi? Mbega wumva wo kwemerera iryo shengero urongoye kwakira ihinduka rituruka mu bwami bw'Imana? Mbega wumva wo kwifatanya na Chelsea mwisengesho ry'irihinduka ryemerera ubwami bw'ijuru kuganza mu mitima yacu? Chelsea ikwifurije gutangura ihinduka mu mutima.